ni gihe cy'isaha 6 zirenze kiminota 10 hano muri studio za Radio Times FM twatugiye kumviriza amakuru mu Kirundi dushikirizwa na Bigirimana Armel ndakuramukije Dorsera ndabaramukije namwe bwe mwese muri ko muratega amatwi ibiganiro vya Radio Times FM sangwa ikaze mu makuru yuno musi iginekerezo rya 16 nayo akaba agizwe n'izingo nkuru zikurikira. Wingabo zitagira umutware ngo bazita impehesa ivyo navyo biravugwa n'abateka imfungurwa z'abarovyi muri kino gihe batariko barabona agashahara kabo. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ngo barakwiye kurikanura kugira ngo ntihagire ababaca muryahumye binjira bavuye mu bihugu bisanzwe birimwo ikiza ca coronavirus akaba ari mu ntumbero yo kwirinda ico kiza. Armel BIGIRIMANA ndabashikize ano makuru mu buhinga bw'ivyuma n'akishare ndayizigiye sangwa ikaze. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe Ndasubiye ko baramutsa reka amakuru yacu tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Abajeje intwaro n'abajeje umutekano ngo barakwiye kurikanura kugira ngo ntihagire ababaca muryahumye binjira mu gihugu bavuye mu bihugu birimwo ikiza ca coronavirus ivyo navyo bigakorwa mu ntumbero yo kwirinda ico kiza. Gira uko ishaka Ferdinand arongoye akarere k'ubuvuzi muri komine ya Bugarama aravuga ko babandanya bahimiriza bene gihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku mu gukaraba ndetse n'ibindi kandi akabasaba yuko abo ubona baje bava ahandi kubatanga kugira ngo imbere yuko bashika mu miryango babanze kubasuzuma ko batagwaye iyo ngwara. Reka tumutega amatwi akaba ari nkuru dukesha mugenzi wacu Feliciano Bigirimana. Nkuko twagiye turabivuga hirya no hino guma tugenda turabisigura mu masoko mu mashengero canke n'ahandi hantu hari abantu benshi ico dusabwa no kubandanya tugira isuku. Twarasavye yuko umuntu wese cakoze abwirizwa guca karaba hanyuma tukirinda kuramukanya canke kugwana munda. Ivyo nivyo tubandanya n'ubu dusaba kugira ngo turikingire. Hanyuma ikindi nsaba hari abantu usanga bava muri ibi bihugu bibanye vyamaze gutogwamo ingwara natwebwe naho ubwacu hariho bamaze kuboneka ariko si benshi. Dusaba yuko iyo umuntu aje avuye muri ivyo bihugu ashikira mu bibanza vyategekanijwe kugira ngo apimwe canke asuzumwe gushika tumaze kubona imisi kwiye yuko agaragara ko atakimenyetso afise muri ico gihe tukabona kumurekura. Dusaba rero imiryango ikibakira yuko ikimubona uwo muntu yoca imubwira genda gana ibibanza vyategekanijwe. Kuri uyu munota twe turakorana cyane n'abajejwe intwaro canke igipolisi turakorana cyane no kuvuga kenshi urabona hari nabo batuzanira bazanywe n'igipolisi ahonye baramutuzanira hama tugaheza tukamusuzuma tukanamushana ahantu gushika iyo minsi tegekanijwe kugira ngo turabe ku cyukuri atagaragara ko afise ikimenyetso. Wingabo zitagira umutware ngo bazita impehesa ivyo navyo biravugwa n'abateka imfungurwa z'abarovyi muri kino gihe batariko barabona umushahara wabo nkuko bivugwa n'abasanzwe bakora ako kazi. Barasaba kuronswa ababaserukira kugira ngo bashobore kuronswa agashahara ngo kuko muri kino gihe bivugwa yuko batazwi n'amategeko. Tega amatwi Novance asanzwe akora ako kazi akaba yavuye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Kazi dukora nako dukinzikira abarovyi ariko rero ingorana tugenda duhura nk'amahera bagenda baduha ya rasiyo sanga dukora akadukehana akiyo turiko turataha mu mihana kabura nk'akanoti ko dufasa kwera tamusahara tuba duhembwa niyo ngorane tugenda duhura muri ako kazi kacu akaruso karimo cyane kwera tamusahara duhembwa kuko iyo hageze ko abarovyi bataha bo bacha bitahira mu mihani wabo natwe tukagenda ko kwera tamusahara baba baduhemba uko tworonka baduserukira bakatudugiriza ko natwe tukaronka agasahara kuko nk'ingorane tugira hari abarovyi bagenda nko mu kiyaga ca Tanganyika bakagarura ntibaduhemba ugasanga turiko turidoga mu miteni imwe dufise kuko ntibatwemerera abategeshi baca batubwira yuko tutazwi n'amategeko nta na hamwe turadodora rondera nk'abo duserukira kugira akazi kacu kagende neza cyane. Akaba niyo nkuru turangirije ko amakuru yacu no musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese muri muyateze amatwi. Nshimire uruganda rwa Radio Times FM rwatorokanije amakuru ntibage ukengurukira Richard Ndayizigiye yari karatuma amajwi abashikira neza. Armel BIGIRIMANA je nako ndabashikiriza mugiraho muba mwubahwe. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe